Hello, ni jewe Diodone. Ntabatebeje ino munsi tugomba tuvuge ku kintu kijanye n'ubuzima. Ubuzima niki igice ca kabiri. Turabona igice ca mbere, ndaza kurivinga link down below in the description, genda ukirabe. Kubera n'urugendo tugomba dutangure rujanywe n'ubuzima. Ubuzima carico, ubuzima niki. Rero iki ni igice ca kabiri, kubera ubuzima burya ni ikintu gitandukanye n'ibintu twebwe abantu nyene twikoreye kw'isi. Nk'ica mbere abantu twazanye kw'isi kugira ubuzima bubandanye, muga ntitwibuke ubuzima ko butandukanye n'ibintu vyose twashize ngaha kw'isi, aho twashoboye gushira ngaha kw'isi nyamba ari kutwunguruza, aho nyamba ari kutwungura mu bwenge, bitandukanye n'ubuzima. Ubuzima niki? Igice ca kabiri, ubuzima tugiye kuvuga mu gice c'amafaranga, mu gice c'amahera, kubera ubuzima butandukanye n'ibintu twebwe twishiriyeho. Rero amahera, urabona amahera hari abayafise n'abatayafise. Ntibivuga ngo ati ubuzima uko buhagaze kanini ku mahera. Oya, kubera hari umuntu usanga afise amahera ugasanga ubuzima bwiwe ntibumeze neza, ugasanga yama atari umuntu anezerewe, yama ari umuntu ari mu vyiyumviro bidakomeye. N'uwundi muntu ata mahera afise mugabo ugasanga mu buzima bwiwe ni umuntu yibereye mu mahoro meza, anezerewe kandi ibintu abibona nk'ibisanzwe. Rero ubuzima niki? Rero tugiye ku gice c'amafaranga. Amafaranga tugiye gusa kure gatonya, amafaranga ni ikintu abantu bishiriyeho kugira bashobore kuronka ico badashoboye kuronka ku wundi muntu aho ahandi hantu bitandukanye n'ingene bona boshobora kukironka. Sinzi ko niko ndabivuga neza. Nk'ubu ndashobora kugenda kugura ikintu, muri iki gihe turagura ikintu dukoresheje amafaranga, muga ni kera kugira umuntu ashobore kuronka ikintu adafise yarinda gutanga ikintu ciwe uwundi muntu agomba kugira banyuranye. Jewe ntora icawe nawe utora icanje, hanyuma ubuzima bubandanye. Mugani abantu barafise ubwenge, barunguye ubwenge, bazana ikintu, biyunguye ubwenge, bazana ikintu co kugira bazoze bararondera ivyo bintu, aho bagura ivyo bintu batarinze kuza baratanga ibintu vyabo, bazana amafaranga. Naho amafaranga ni ikintu gihagaze ku bintu vyo kugura ni kugurisha. Ufise amahera menshi urashobora kugura ivyo wigomba, iyo ufise amahera make biragoye kugura ibintu wigombe. Mugani bitandukanye n'ubuzima, mugani ni ikintu kiri mu muntu aho mu buzima bw'umuntu, mugani gitandukanye n'ubuzima. Kubera iki? Kubera umuntu arashobora kubaho ata amafaranga agira, gusa ni kubera ibintu nyene twazanye kw'iyi si ni ngombwa nyene turonka ayo mahera kugira ibintu nyene vyo kw'isi twashizeho tubibemwo, tutarinze kuba mu mubabaro mwinshi, mu ngorane nyinshi. Rero uca wumva ubuzima ko butandukanye n'amahera. Rero ubuzima niki? Ubuzima ntiyaragera aho ndakivuga, muga n'ubuzima butandukanye n'ibintu vyinshi biri kw'ino si twashizeho twebwe abantu. Ca mbere kibaye amahera. Iyi ni poti ya kabiri. Ubuzima niki? Mvuje ko ibintu bijanye n'amahera, ko ubuzima butandukanye n'amahera. Ego amahera niyone dukoresha mu buryo bwinshi kugira ubuzima bwacu bubeho neza, bubeho mu bintu, bubeho nyene atangorane. Mugani twibuke ubuzima butandukanye n'ibintu twebwe nyene twishiriye ngaha kw'isi kugira ibintu bibandanye, kugira twese tube ku murongo umwe. Vyari ivyo, mugani igice ca gatatu kizoza vuba, so nusubscribing, liking, usharing. Ufise ikintu ushobora kuvuga shira muri comment, twungurane ubwenge, kubera n'ubundi ho niko tubayeho. Hanyuma nzokubona ku wundi musi. Ugira umusi mwiza. Bye.